Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana muri mpande z'isi. Ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko avuga kw'isi muri kano kanya. Muri aya makuru turababwira amakuru ariko aravugwa ku ntambara ariko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine, ndetse turababwira n'abavuga ku mugabane w'Uburayi, n'abavuga muri Amerika no muri Israel n'ahandi. Ikaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero abanywanyi bacu bahire, tubibutsa kugira sabone canke kugira subscribe kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru n'ibiganiro bica kuri channel yacu. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko tubabwiye tugiye kuyahera ku ntambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Amezi 4 hararangiye intambara Uburusiya bwatanguje igihugu ca Ukraine muco Uburusiya bwise special operation itanguye ku butaka bwa Ukraine. Iyi ntambara rero ikaba imaze konona byinshi cyane gose yaba ku gihugu ca Ukraine ndetse no ku isi muri rusangi, aho ingaruka z'intambara atanumwe hatarazibona aho iherereye hose. Ndavyizeye kumaze kubona ingaruka z'intambara iriko iraba mu gihugu ca Ukraine. Iyi ntambara rero bikaba bivugwa ko ariyo ntambara ishegeshe isi cyane gose kurusha izindi ntambara zose zabaye inyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Iyi ntambara bikavugwa ko ariyo ntambara ikomeye cyane gose ibaye muri kino kinjana inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara kabiri y'isi yose nayo murabizi ko yahuza n'ubundi igihugu c'Uburusiya n'igihugu c'Ubujerumani. Kera Uburusiya bwari muco bita Soviet Union, bikaba byabiriye bihugu byose bikikije igihugu c'Uburusiya muri kino gihe. Igihugu naco c'Ubujerumani kikaba cari kumwe n'ibindi bihugu. Ubujerumani bwari bwaramaze ivyo Hitler yari yamaze gufata, navyo bikaba byari bigize abo bita abanazi. Akaba rero bagwanye intambara ya kabiri y'isi yose, maze Uburusiya aribwo cari Soviet Union butsinda intambara ya kabiri y'isi yose, maze rero Uburusiya buramamara inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, maze Uburusiya bwongera burakomera cyane gose, nubwo ibihugu byinshi byagiye biriyonkora cyane cyane nka za Ukraine na za Lithuania na za Poland n'ibindi bikaba vyariyonkoye muco bise Soviet Union, ndetse ibihugu hafi 8 byose vyariyonkoye kuco bita Soviet Union. Rero ariko igihugu gikuru ndetse ko ari nabwo wari umugwa mukuru wa Soviet Union sigara ari Uburusiya. Uburusiya rero tuvuze ibi byose kugira ngo mumenye igituma impamvu Uburusiya bufise insécurité bwatanguje intambara ku gihugu ca Ukraine. Igihugu ca Ukraine nico gihugu cabaye icanyuma mu kwiyonkora ku muryango w'ubumwe bwa Soviet Union. Igihugu c'Uburusiya rero n'igihugu ca Ukraine bifise byinshi cyane gose bisangiye, na cyane cyane ko igihe igihugu ca Ukraine ciyonkora kuri Soviet Union, abasirikare bari basanzwe ari abarusiya n'ubundi bamwe bahise bagwa muri Ukraine, maze abasirikare ba Ukraine ndetse n'ubu bamwe mu bagenerali ba Ukraine bari abagenerali bakoranye cyane gose n'abagenerali b'Uburusiya. Byinshi rero basangiye amabanga yaba n'ibikoresho bimwe igihugu c'Uburusiya gifise n'igihugu ca Ukraine cyari gifise, uretse ko igihugu c'Uburusiya nyuma yuko Perezida Vladimir Putin ashikiye ku butegetsi yahinduye uko igisirikare c'Uburusiya cari cubatse, maze ashiramo amafaranga menshi cyane, aho yashizemo imiliyaridi 40 z'amadolari y'abanyamerika, maze yubaka igisirikare gikomeye cyane mu gihe ibindi bihugu byose bituranye bibanye bitashoboye kubaka igisirikare gikomeye nk'uko Uburusiya bwubatse igisirikare. Uburusiya rero butanguye intambara bise special operation ku gihugu ca Ukraine. Kubera iki Uburusiya bwatanguje intambara ya Ukraine? Iyi ntambara muri Ukraine, mbega uho intambara imeze gute? Niki Uburusiya by'ukuri bushaka kuri intambara, ko intambara iboneka ko iriko irateza ibyago ku isi? Ni muri ano makuru aho tugiye guca hirya no hino n'ubundi kubiko biravugwa bindi bishasha muri ino ntambara, ndetse n'ibyo biboneka ko Uburusiya busoteje gukora ku bw'ino ntambara. Ni muri ano makuru. Inyuma yo kubabwira rero incamake y'ico Soviet Union yari irinso ndetse n'ic'Uburusiya buri na Ukraine iri, intambara rero zirabandanya. Intambara ziko zirabera no kuko bisanzwe ziko zirabera intambara nyinshi cyane gose ubu ikomeye cyane, nibera n'ubundi mu gace ka Donbas region, aho igisirikare ca Ukraine kiriko kiragerageza uko bishoboye kose kwirukana abasirikare b'Abarusiya bari muri kano karere ku bwinshi cyane. Ariko rero bikaba biboneka ko n'ubundi igisirikare ca Ukraine ntikiragera aho kironka inguvu zotuma cirukana abantu basirikare. Uburusiya ubu bwarongereje abasirikare ndetse bwongereza n'ibigwanisho bishasha, ariko n'igihugu ca Ukraine naco nyuma yaho Johnson umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza aviriyeyo, ubu igihugu ca Ukraine cararonkejwe ibindi bigwanisho byinshi cyane gose, ndetse muri bigwanisho byaronkejwe hakaba baronkejwe hafi ama anti-missile system yitwa Javelin zishika 200, zikaba zararonkejwe igihugu ca Ukraine nyuma y'izindi nyinshi cyane gose bari barahawe, zimwe zikaba zaraguye
baguye mu minwe y'Uburusiya. Ikindi naco igisirikare ca Ukraine carose muri iyi minsi abandi bamasenari benshi cane gose bashika hafi 1500 baragiye mu gihugu ca Ukraine kugwana. Muri ano makuru turaza kubereka aho bariko baragira imyimenyerezo ndetse n'ibyo bitegura gukora abantu bamasenari bashasha bavuye mu bihugu bitandukanye, ndetse hakaba harimo abavuye mu Bwongereza, bavuye mu bihugu vya Aziya, ndetse mu bihugu vyinshi. Abo bamasenari rero bakaba ari abacangero nyene bakorera amahera baje gufasha igihugu ca Ukraine kugira ngo kibandanye kigwana. Ibi rero bikaba vyakozwe vuba igihe minisitiri wa mbere w'Ubwongereza Viriyo akaba ndetse biboneka ko ari we yarondeye canke yorganije ibyo guhurukirita bano bamasenari bashasha bagiye gufasha igihugu ca Ukraine kugwana ino ntambara. Turabandanya n'ano makuru yacu rero. Tukivuga rero amakuru yo muri kano gace rero ka Donbas region kasanzwe ko karaberamo intambara zikomeye cyane gose, uduce twose muri kano karere bisa nuko tumaze kugwa mu minwe y'Uburusiya, aho Uburusiya bugenzura ibice 99% kuko igihugu ca Ukraine gisigaye genzura agace gato cyane gose ahantu hari ama industry niho hariko harabera intambara, hariko abariho hasigaye ikirindiro ca nyuma c'abasirikare ba Ukraine ni mu karere ka Severodonetsk, ariko no mu gace ka Luhansk biravugwa ko hakiriyo abandi basirikare b'abanya Ukraine bakigwana naho nyene muri gace mu duce tubiri rero Luhansk na Severodonetsk niho hariko harabera imigwano ikomeye cyane gose, aho biboneka ko igisirikare cy'Uburusiya kiriko kirakoresha ingufu zishoboka kugira ngo gishobore gufata kano gace. Ariko rero Uburusiya rero bwararengeye ku munsi w'ejo uheze, bwarateye ibindi birokete byinshi byatewe n'indege za gisirikare ndetse n'ibindi byatewe na za navyo imodokari by'amaburende bitera abamisire bya Istanka, bakaba barateye mu gace ka Lviv ndetse batera na Kharkiv, aho bateye imisire byinshi bishika ngo hafi imisire zishika 40 Lviv ndetse na Kharkiv. Izi misire zikaba zarononye ibintu byinshi cyane. Umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine c'Uburusiya nakonatunga Igor amenyesha ko bino bikorwa byo muri kano gace ka Lviv ndetse na Kharkiv babikoze bariko barasambura ngo ibigwanisho byari byahashikiye bivuye mu burengerazuba bw'isi, bikuvuga ko byavuye mu Bwongereza canke muri Amerika. Twibutse ko rero Amerika yongeye kongera undi muri aridi w'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika yo gufasha ino ntambara ya Ukraine kugira ngo igihugu ca Ukraine kibandanye kugwana. Igihugu ca Ukraine kikaba cararonkejwe indege za gisirikare nk'uko mwabibonye. Izi ndege za gisirikare muri iki gitero cabaye ejo ni Lviv ndetse na Kharkiv. Umuvugizi w'igisirikare c'Uburusiya amenyesha ko indege zibiri z'igisirikare za Su-25 za Ukraine zahawe Ukraine ko zaturiwe muri kino gitero nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igisirikare c'Uburusiya, ndetse akavuga ko n'ibindi bigwanisho byinshi cyane byari kumwe n'izi ndege byaturiwe. Muri video berekanye ejo Uburusiya bwarerekanye uko bwakoze ivyo bitero ngo byaturiye izo ndege zibiri z'igisirikare. Bivuze ko igisirikare ca Ukraine cyahawe indege 6, no kuvuga rero ko babasigaranye indege 4. Turabandanya ivy'ino ntambara iriko irahuza Uburusiya na Ukraine. Tukivuga rero ivy'iki gitero kivuga ko cahitanye indege zibiri ndetse n'ibigwanisho. Muri kino gitero nyene Uburusiya bumenyesha ko ngo hapfiriyemwo abasirikare benshi ba Ukraine bari hano hantu hari bino bigwanisho. Ibi rero perezida wa Ukraine, perezida Zelensky, akaba yahise amenyesha ko ngo Uburusiya ngo biboneka ko bufise imigambi yo kubandanya gutera n'ibindi bisagara inyuma yo gutera kama gace ka Donbas region. Nawe yamenyesheje ko abafasha Ukraine ko batocika intege, ngo ahubwo hari ico gihe cyo kumuha ibigwanisho bikomeye cyane gose kugira ngo ashikare guhangana n'Uburusiya. Aho yavuze ko perezida Zelensky amenyesha uko biri kose uko Uburusiya bwokora ngo ntako buzigera bufata ubutaka bw'abasokuru bacu ngo tuzobirukana tubasubize iwabo kuko baje niko bazotaha, ngo kandi ngo baraje nabi ngo baje ntibazosubira inyuma ngo tuzobahamba ngo kuri buno butaka ngo nibatasubira inyuma. Aho yasaba abasirikare b'Abarusiya ngo bo kwiyumvira gusubira inyuma ngo bataraherera ku butaka bwa Ukraine. Bikaba byamenyeshejwe na perezida Zelensky ariko aramenyesha ivyo bitero byari byabaye ejo, aho yavuga ngo ibitero byaguyemwo abasivile ngo ntabwo abasirikare b'Uburusiya ngo bateye ahari ibirindiro by'abasirikare nk'uko Uburusiya bwamenyesheje, ahubwo Ukraine yemeza ko ngo bino bitero byagabwe ngo mu bice bisanzwe bibamo abanyagihugu basanzwe. Ngo Uburusiya rero biboneka ko ngo buriko burondera abanyagihugu basanzwe b'abanya-Ukraine, ivyo yise ko Uburusiya buriko buragira ihonyabwoko ku banyagihugu b'abanya-Ukraine, baho kuvuga ko ngo aho ivyo bavuga ngo bariko basambura ngo
ibigo vya gisirikare n'ibikoresho vya gisirikare ngo sivyo na gato ngo nukubesha ahubwo ngo batanguye gutagetinga abasivile basanzwe ngo kuko ayo mabombe bateye ku munsi w'ejo yahitanye abasivile ngo nibura bashika 45 nkuko bimenyeshwa na Perezida Zelensky w'Uburusiya. Mu kanya tuca tubabwira ivy'urugendo nyene rwa Perezida wa Belarusi yagize mu Burusiya ku munsi w'ejo n'ivyo bavuganye na Perezida Putin ndetse n'ivyo bemeranije aho ndetse mu bitero vyari vyabaye ejo bivuga ngo hariho ibitero vyakozwe n'ibimodoka by'igisirikare ngo biba byari muri Belarus ariko rero bikaba bitemezwa n'Uburusiya. Uburusiya bukaba buvuga ko ibitero byose bwabikoze ku butaka bw'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine ariko Ukraine bikamenyesha ko hoba hari amamisile yaturutse ku butaka bwa Belarus. Turabandanya n'amakuru. Perezida rero Pushchenko atwara Belarus ku munsi w'ejo heze yaragendeye igihugu cy'Uburusiya aho yaragiye kuvugana na Perezida Vladimir Putin ibijanye n'intambara nyene aho avuga ko Perezida wa Ukraine Perezida wa Belarus nako Mazunga yamenyesheje ko afise amakenga menshi ku bikorwa vya NATO vyongereye mu karere aherereye mu cyane cyane aho yavuze ibikorwa vya NATO biko birabera muri Poland ndetse akamenyesha n'ibiko birabera muri Ukraine avuga ko bigeramiye igihugu ciwe bibangamiye umutekano w'igihugu ciwe akaba yasaba rero ko Uburusiya bwomuha ibigwanisho bikomeye kugira ngo akingire imbibe z'igihugu ciwe. Tubibutse ko igihugu ca Belarus ari igihugu gisanzwe kiyoboka Uburusiya na cyane naco akaba ari igihugu cahoze muri Soviet Union ariko rero cyo n'ubu kikaba kiyoboka Uburusiya 100% ndetse ari haha amategeko amwamwe ava mu Burusiya. Ibi rero bidatevye na kabiri Perezida Vladimir Putin mu kiganiro bagiranye Perezida Vladimir Putin yacavuga ko yacamubwira ko ivyo avuga ari byo kandi abibona ico yacamwemera rero kumuha misile za Istanka. Izi misile za Istanka zikaba zifise ubushobozi bwo gutera ama nuclear warhead canke amabombe ya nucleaire ndetse zikaba zifise no gutera zikaba zifise ubushobozi bwo gutera ama misile intercontinental ashobora misile ashobora kwambuka imipaka agashika ari hose ku isi. Izi rero yazemerewe ndetse bikaba bivugwa ko Perezida Vladimir Putin yamwemereye ko bica bishigwa mu ngiro izo misile zihabwe kuko yavuze ngo ikibazo cy'umutekano muke mu karere byo kurikira hari rero ngo nta wo kurindira ko biba kure. Rero akaba Belarus ihawe zino misile zishobora bino bimodokari bitera misile bya Itanka bishobora gutera ubwoko bw'amamisile atandukanye nko mwabonye Urusiya bwagiye bubikoresha cyane gose mu ntambara muri Ukraine no bukibikoresha. Akaba ndetse ya Perezida Vladimir Putin yamwemereye yaciye amuhana n'indege zishika 4 za K-52. Izi ndege nazo zikaba nyene zifise ubushobozi nk'unyene bwo gutera za misile zambuka imipaka ndetse zikaba bufise kandi n'ubushobozi bwo gutera za misile za nucleaire. Misile za nucleaire zino ndege zifise cyo kimwe ubushobozi bw'izi bimodokari vya Istanka missile system. Zose zikaba zishobora gutera ama misile ya nucleaire ndetse zigatera n'ama misile asanzwe ndetse zigashobora gutera n'andi ma misile matoya. Izi modokari rero vya Istanka ndetse n'izi ndege za K-52 zose zisa nuko zifise ubushobozi bumwe uko imwe bikorera hasi ibindi bigakorera mu kirere. Ibi rero byose rero igihugu ca Belarus kikaba carakibihawe nyuma yaho cari kivuye mu Burusiya. Perezida wabo yaravuye mu Burusiya kumenyesha ko igihugu ciwe higiramiwe n'umutekano muke w'ibikorwa vya NATO biriko birakoreka mu karere. Turabandanya n'ana makuru. Ibihugu vy'Uburayi rero tuvuye muri kano gace ibihugu vy'Uburayi byaramenyesheje ko ibikuba Uburusiya buhaye zino misile igihugu ca Belarus ko biciye kubiri n'amasezerano agenga ibikorwa byo kugenzura za misile nucleaire kuko bavuga ngo mu gihugu ca Belarus ni kimwe mu bihugu vyemerewe gutunga zino misile za nucleaire. Uburusiya ariko ntibwamenyesheje ko buzoha misile za nucleaire kino igihugu ca Belarus ariko rero kubona ngo Uburayi buvuga ko ufise amakenga kuba Belarus yahawe bino bimodokari vya Istanka ndetse na zino ndege zishobora kuba zifise ubushobozi bwo gutera ama misile nucleaire. Aho bavuze ko rero bino bikorwa bagiye kubigenzura hafi barabe ko ngo Uburusiya butanga zino misile za nucleaire
ariko rero Urusiya twibutse ko bwari bwaramenyesheje ko n'ibikorwa vya NATO vyabandanya kugwirana mu karere ko buzohita bwegereza amamisile ya nucléaire hafi y'ibihugu biri muri NATO. Ibi navyo rero bikaba bimwe bihereranye nka Lithuania ndetse na Poland ihereranye n'igihugu ca Belarus. Neza neza rero bikaboneka ko Urusiya buriko bushira mu migambi ivyo bwavuze. Rero NATO ndetse n'Uburayi muri rusange bakaba bavuga ko bafise amakenga kuvyo Urusiya buriko burakora, aho bavuga ko batizeye perezida wa Belarus ashobora gukoresha bino bikoresho gutera ubwoba ababanyi biwe nka Poland ndetse na Lithuania, aho bivuga ko Urusiya bwari bukwiye kwiyumvira ko butari bukwiye gukwiragiza bino bigwanisho muri bino bihugu vyari bisanzwe bitemerewe gutunga bino bigwanisho. Turabandanya n'ano makuru yacu tubabwira ivyi Burayi. Tukiri mu Burayi nyene rero mu Burayi ikibazo c'ibitoro cabaye ndanse ndetse n'ikibazo ca gaze. Gaze ikibazo ca gaze coco kigeze ku rugero runini, aho Urusiya biboneka muri uku kwezi bwagabanije gaze bwaha ibihugu vy'Uburayi ndetse bukaba bwarigabanije gushika ku bice 20% y'ivyo Uburayi bwari bwiteze. Uburayi bwari bwiteze ko muri kino gihe mu bubiko bwabo nibura bwaba bufise mu bigega vyabo ibice 80% vy'amatangi yabo, ariko rero ivyegeranyo vyose vyerekana ko Uburayi bufise ibice 40%. Ibi rero ibice 40% bafise mu matangi yabo bikaba ari bike cyane gose ugereranije na gaze abanyagihugu b'Uburayi baba bakeneye. Ibihugu byose by'Uburayi uhereye ku Bufaransa ndetse ukagenda kuri Uburayi bwose muri rusange harimo n'Ubwongereza gaze bufise ni nkeya cyane. Igihugu nibura gifise gaze kivuga ko gifise gaze n'igihugu c'Ubwongereza, ariko ibindi bihugu byo mu Burayi bisanzwe bitora gaze nyinshi cyane gose mu Rusiya bikaba bifise ikibazo ca gaze gikomeye cyane gose, ndetse muri kino gihe bakabona ko hamwe Uburusiya butogusubira ko ngo butezure bohe gaze ko ndetse hashobora kuba crise ya gaze ikomeye cyane, na cyane ko bagiye kuja mu gihe c'imbeho nyinshi cyane gose. Mu gihe c'imbeho nyinshi bivugwa ko ariho bino bihugu bikeneye gaze nyinshi cyane. Rero bakaba bariko baragerageza kumvikana n'Uburusiya mu ibanga basaba ko Uburusiya bwoha gaze, ndetse bakaba bamenyesheje ko Uburusiya buriko burakoresha ikibazo ca energy nk'ikigwanisho kindi buriko burakoresha, ndetse bakaba bariyamirije ivyo Uburusiya buriko burakora ko Uburusiya butari bukwiye gukoresha ikibazo c'umuyaga nkuba ndetse nako Uburusiya ko butari bukwiye gukoresha ikibazo ca gaze n'ibitoro nk'ikigwanisho bukwiye gukoresha muri iyo ntambara, ko Uburusiya bwari bukwiye kubandanya bwubahiriza amasezerano y'urudandazwa bugatanga gaze. Ni mu gihe rero Uburayi bwari bwimenyesheje ubwabwo ko bugiye guheba kugura gaze mu Rusiya n'ibitoro ku bice 90%. Uburusiya rero bukaba biboneka ko bwabitanze, kuko ibi bari babiteguye ko bazobanza kuzuza amatanki yabo maze bagahita babagabanya kugura gaze. Uburusiya rero nabwo buhita bubima gaze kugira ngo ntibuzuze ayo matanki yabo. Rero muri kino gihe haba hari crise yo kubura gaze muri no bihugu by'Uburayi, kuko bigoye cyane gose ko bayikura mu bindi bihugu, ko amatanki yabo yari yarubaswe kwakira gaze mu Burusiya, kuvuga ko nubwo bozana gaze zivuye ahandi badashobora kwishyira muri aya matangi, bisaba ko bakubaka ayandi matangi. Ibi nivyo bibazo ibihugu bimwe by'Uburayi bifise, aho bariko barasaba Uburusiya ko vyagenda kose ko bwo kwisubirako bukabaha gaze. Ikindi kigo kiravugwa kandi Uburayi bwasavye igihugu ca Lithuania ko co kwisubirako. Hari ingingo igihugu ca Lithuania cari cafashe yo guhagarika yo guhagarika amatrene y'Uburusiya yaca ku butaka bwayo hatwara ibidandazwa cyane biza byarafatiwe ibihano mu Burayi. Uburayi rero bukaba bwamenyesheje ko busaba igihugu ca Lithuania ko co kwisubirako, kuko Uburusiya bwamenyesheje ko Lithuania itisubiye ko buzohana Lithuania ndetse buhane n'Uburayi muri rusange, aho biboneka ko ibihano bimwe Uburusiya buriko buratanga ari ibi byo kubima gaze. Rero bakaba bamenyesheje Uburayi ko bagiye gusaba Lithuania isubire ko kuri ingingo ibe irabangiriye ibirareka aya matrene y'Uburusiya kuba n'amakamyo kubandanya aca ku butaka bwa Lithuania. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukiri muri ano makuru nyene yo mu Burayi rero, ibihugu by'Uburayi ku munsi w'ejo byaragize inama nyene. Muri iyi nama bagize ku munsi w'ejo bakaba bariyamirije igihugu c'Uburusiya, aho igihugu c'Uburusiya kiriko kirakoresha ikibazo c'imfungurwa, kiriko kirakoresha imfungurwa nk'ikigwanisho, aho bivuga ko inzara iriko iratera kw'isi Uburusiya bufise mu ruhara. Yaba bari bakoranye imbere y'inama izoba ya G7, bakaba bose nabo muri bari bakoranye i Davos, bariyamirije igihugu c'Uburusiya, bavuga ko igihugu c'Uburusiya coreka gufata ibifungurwa ngo kibigire ikigwanisho kiriko kirakoresha muri
muri kino gihe aho isi biboneka ko isi ikeneye ibifungurwa na cyane cyane ibifungurwa vyava mu Burusiya ndetse no muri Ukraine, ndetse Ubwongereza bukaba bwahise bumenyesha ko bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ingano zive muri Ukraine, ndetse bakaba bamenyesheje ko bazozikingira n'amato y'intambara azoherekeza amato ya gisivili azobatwaye bino bifungurwa. Bakaba basavye Uburusiya kugurura ikiyaga cirabura ico bita Black Sea, ndetse bakaba bayisavye no kugurura ikivuko ca Mariupol vuba vyihuta kugira ngo ingano za Ukraine zitangure kugenda. Uburusiya bwo bwamenyesheje bwari bwaramenyesheje ko atakibazo bufise ko Ukraine ishobora gushora ingano uko vyahora, ariko rero bakaba babona ko imvugo itabaye ingiro kuko amato y'igisirikare y'Uburusiya yagumye muri bino biyaga yaba Black Sea canke ikiyaga cirabura ndetse n'ikivuko ca Mariupol ndetse n'ikivuko ca Odessa naco nyene kikaba cugarijwe n'amato y'intambara y'Uburusiya. Bakaba bavuze rero ko bino bice byose bitatu Uburusiya bayisaba kuvyugurura atakinze gisabwa kugira ngo ikibazo c'inzara kiriko kirakwiragira kw'isi kandi ibifungurwa bihari mu bubiko bw'Uburusiya ndetse n'ububiko bwa Ukraine ko vyohagarara. Ndetse abarimyi bo muri Ukraine bo barima zino ngano bavuga ko ingano zabo zigiye gupfa kuko nizo bimbuye umwaka babuze aho bazishira kubera izindi ngano bari bafise mu bubiko bwabo babuze aho bazishira. Tubutse ko muri Ukraine hari abarimyi barima amatoni n'amatoni, amamiliyoni y'amatoni y'ingano, aho nko mu bubiko bumwe bw'umugwizatungo umwe avuga ko harimo amatoni hafi 800 y'ingano. Izo akaba yarabuze aho zishorera kubera intambara. Muri rusange rero kivuga ko ngo muri Ukraine hariyo ingano zishika amatoni 20,000 nako matoni miliyoni 24 ziri mu bubiko bwa Ukraine. Izi rero ni ingano nyinshi cyane gose zishobora gukwiragizwa mu bihugu vy'isi maze ikibazo c'inzara kigabanuka. Uburusiya rero bikavuga ko buriko buragizwa muri kino gihe ko buriko burakoresha ibifungurwa nk'ikigwanisho kindi buriko burakoresha, aho rero bisaba ko bino bihugu vyose bisaba Uburusiya ko bworeka gukoresha ifungurwa nk'ikigwanisho. Bivuze ko inzara iriko irakwira mu bihugu vyinshi cyane gose, yaba mu Burayi muri rusange ibifungurwa vyarabuze mu Burayi ndetse ibiciro bikaba byaraduze vy'ifungurwa bimwe bimwe. Tubutse yaba no muri Amerika naho nyene ibifungurwa bimwe vyatangiye kubura. Muribuka ko ibifungurwa vy'abana byo vyatangiye kubugura ivyo bita baby form. Ibi navyo rero bikaba byinshi cyane gose bikorwa mu ngano, vyakorwa mu ngano zava mu Burusiya. Ibi ni nk'ama biscuit canke amaserelak n'ibindi vyose vyava mu ngano n'amaspaghetti byinshi cyane. Rero bikaba ubu bikenye yaba ku mugabane w'Uburayi na cyane cyane nko igihugu c'Ubutaliyano gisanzwe gikoresha amaspaghetti ku bwishi. Aya maspaghetti nakaba ava muri izi ngano zava muri Ukraine ndetse no mu Burusiya. Ikindi naco kandi Uburusiya bwasabwe nuko bworekura umwavu busanzwe aribwo bukora umwavu mwinshi cyane gose kw'isi ukabandanya uzunguruka kw'isi kugira ngo abarimyi bawukoresha basubire kuronka, ngo isi ireke kuja mu vyago vy'inzara kubera intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Uburusiya rero bukaba ari byose vyavuzwe ku munsi w'ejo. Uburusiya bukaba butaragira ico uvyishuye ko yaba ivyo kugurura kino kiyaga ca Black Sea canke Odessa ndetse na Mariupol. Uburusiya ntiburagira ico bivuze ko, ariko babwiye ko Ubwongereza bwiyemeje ko buzofuma gukoresha inguvu za gisirikare ariko ngo zino ngano zishobore kuva muri Ukraine zishikire abaguzi ku masoko mpuzamakungu. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero mu Burayi dusimbire muri Israeli. Muri Israeli leta isa nuko yaraye isheshwe ni nyuma yaho abashinga amateka batoreye itegeko ryuko ryemeza ko leta ya Benedict isanzwe idakwije ibisabwa n'amategeko, ko leta muri Israeli bisaba ko gutwara abafise abashinga amateka abafise majority y'abashinga amateka. Rero inama nshinga amateka abashinga amateka bari ku ruhande rw'uwatwara Benedict minisitiri wa mbere wa Israeli bakaba badashika abo ibwirizwa nshingiro risaba. Ibwirizwa nshingiro nk'uko abashinga amateka igihugu ca Israeli bose hamwe babasanzwe ari abashinga amateka 124. No kuvuga rero ko kugira ngo ugire majorite nibura ufise abashinga amateka 63 canke 64, urundi ruhande rukagira 60. Ubu rero uri ku butegetsi Benedict nyuma yo kubashinga amateka babiri batangiye imihoho, wasigaranye abashinga amateka 61. No kuvuga ko rero adakwije ibitigiri bisabwa n'ibwirizwa shingiro. Rero leta yiwe ikaba igiye gusamburwa, aho rero biboneka ko
ko muri iyi minsi nk'uko yahise amenyesha ko hari akabaro ntangere ko agiye gutegura andi matora yo kugira ngo iyindi leta nshasha itogwe ntawuzi niba azotsinda amatora ariko rero ibinoganoganywa nuko biboneka ko uwahoze ari minisitiri wa mbere muzi mwese w'imyaka myinshi cyane gose Benjamin Netanyahu ashobora kugaruka ku butegetsi kuko ariko arumvikana n'indi migambwe basanzwe bashize hamwe kugira ngo bamuhe amajwi yongere agaruke ku butegetsi tubutse ko Benedict ariwe umutegetsi atwaye igihe gitoya cyane gose mu mateka y'igihugu cya Israel ni atongera gutsinda ano matora akaba ndetse umugambwe wiwe ari inshuro ya mbere wari utsinze ano matora mu gihe kinini cyane gose uburondera gutsinda amatora ngo nubwo batsinze amatora bakaba bari barose ibice 34% maze bafatanya n'ubundi mugambwe bashobora gushinga leta rero bakaba habaye kutumvikana hagati y'uwo mushingikiranganje wa mbere Benedict n'abandi bafashanya maze abashinga amateka bamwe bo kuri uwo mugambwe barivanamo ibiro bituma atakaza kugira majorite inama nshinga amateka ibisigura ko leta yiwe igomba gusambuka vyanka vyakunda kubera abashinga amateka 61 afise no kuvuga ko badakwiye kubo ibwizo shingiro risaba ko abafise abashinga amateka 63 nubwo bagira 62 ntibakwiye kubera inama nshinga amateka igizwe n'abashinga amateka 124 kuko ariko majorite ugomba kugira 63 inama nshinga amateka rero yemeje ko igiye gusenyuka ubwayo isubiremwo gutorwa ubushasha ndetse na leta rero bisigura ko izo isenyutse tubizi ko muri Israel hafi mu myaka 2 habaye amatora arenga 6 nico gihe kibaye icambere muri Israel habaye amatora menshi cyane gose yikurikiranya aho haguma haba ubutumvikana muri politike ya Israel turabandanya nana makuru tuvuye muri Israel rero tugaruke ku mugabane wa Amerika uko biboneka rero ibimenyetso byose byerekana ko Amerika iri kwiratakaza kuba igihangange kuri iyi si nkuko bisanzwe bizwi ko Amerika hariyo igihangange ku isi amakuru yose yerekana ko Amerika ishobora kuzosigara ari izina gusa yarataye ubushobozi bwo kuba igihangange ku isi biboneka ko Ubushinwa buriko buraduga ku rugero rukomeye cyane gose ndetse bikabimenyeshwa na bamwe mu bagenerale b'igisirikare cya Amerika bavuga ko Amerika ishobora kwisanga yaratakaje ubushobozi mu bintu byose ndetse Ubushinwa bwanamaze kwicako ibi bikaba byamenyesheje n'umugenerale atwara akarere aka Ireland gasanzwe kari kagenzurwa Goma aka Ireland kitwa Goma n'aka Ireland kari hagati y'igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cya Taiwan aka Ireland kakaba karimo nibura abanyagihugu bashika ibihumbi 160 muri sensa canke ibarura ryo mu 2022 yerekana ko kano gace gafise abantu bonyene bashika ibihumbi 160 kano ka Ireland rero kakaba gafiswe araka Amerika ikaba yakaguze inyuma y'intambara y'isi yose ya kabiri ikaba kaguriye igihugu c'Ubuyapani kano gace rero kakaba kagenzurwa ubu gasa canke kari aka Ireland ka Amerika kakaba ndetse karimwo n'ibikoresho byinshi vya Amerika n'ibikoresho by'igisirikare byo kugenzura ibikorwa byo muri Asia Pacifique uwo mujenerali rero atwara kano gace akamenyesha ko hari amakuru yo mwibanga bafise canke amakuru y'iperereza ko igisirikare c'Ubushinwa coba kimaze kuba cagize amamisire ngo ashobora gutera muri kano gace ndetse ngo kaba carestaye amamisire yoba yiteguye kurasa kuri kano karere akabamenyesheje ko ngo ikindi naco yamenyesheje umujenerali atwara kano gace ka Goma akabamenyesheje ko bafise amakenga ku bushobozi bw'igisirikare c'Ubushinwa kiriko kirakura cane gose abamenyesheje ngo muri minsi babonye satellite igenzura satellite zibanga za Amerika yari isanzwe ifise amasatellite y'ibanga atabonwa n'andi masatellite ariko rero ngo ubu ntibikiri uko ngo aho yamenyesheje ko amakuru yabo ya satellite y'ibanga babonye ko yibwe hakaba yaribwe na satellite zindi z'Abashinwa abari satellite zibiri nshasha z'Abashinwa mu masatellite baheruka kurungika mu kirere amasatellite ngo afise ubushobozi bwo kugenzura andi masatellite yose y'ibindi bihugu byo ku isi ndetse n'amasatellite ya Amerika
Amerika amasatelite ya Amerika y'igisirikare y'ibanga bikaba bitari bigere biba kuva isi yakabaho aho agenzurwa n'izindi satelite amakuru afise amakuru zino satelite zifise izindi satelite zikazishobora kuyiba rero ibi ngo byarabaye ku nshuro ya mbere mu general menyesha akavuga ko rero Amerika higeramiwe cyane gose n'ibikorwa by'Ubushinwa no gukura kw'igisirikare cy'Ubushinwa yaba mu bya tekinoloji ndetse no mu by'ubuhinga bwo mu kirere akamenyesha ko rero Amerika ikwiye kuraba ikindi yokora mu ubuvana bwango wahandi hoho ngo Amerika ishobora gusanga isigaye inyuma y'Uburusiya tubutse ko Ubushinwa aribwo bwatangiye kuronka misile za hypersonic missiles za misile no kaje cyane gose kurusha ijwi ndetse Ubushinwa bukaba bwazirose inyuma y'igihugu cy'Urusiya tubutse ko n'ubu Amerika itararonka zino misile zo kwinyezina irazifise ariko iracari mu gice ca mbere cyo kuzidevelopa rero Ubushinwa bukaba bwaramaze kuzironka bwinshi ndetse Ubushinwa bukaba buboneka ko bufise ibikoresho byinshi cyane gose biza byararengeye ubushobozi bw'ibikoresho vya Amerika abashakashatsi babona ko ya ntumbero ya Perezida Xi Jinping ahamenyesha ko mu 2025 ko igisirikare cy'Ubushinwa kigomba kuba ico gisirikare ca mbere ku isi gikomeye cyane ibire ko ashobora kubigera ko atankekana cyane ko igihugu cy'Ubushinwa gifise amahera menshi tubutse mu bwishi bw'ubwo n'ubundi igisirikare cy'Ubushinwa ico gisirikare gifise abasirikare benshi cyane gose ku isi aho abasirikare b'Ubushinwa barenga miliyoni 2 bari ku kazi aba ashobora gutabara batojwe cyanke bigishije bya gisirikare naho akabashika ku miliyoni kuvuga ko igisirikare cy'Ubushinwa gishobora kuba gifise abasirikare miliyoni 3 nta kindi gisirikare cyo ku isi kigera kuri kino gitigiri rero mu bwishi bwo gisirikare cy'Ubushinwa n'ishishi ari no mu mukomezi rero igisirikare cy'Ubushinwa kikaba kiboneka ko kiriko kiriyubaka yaba mu by'ubuhinga bwa none bugezweho na cyane ko igisirikare igihugu cy'Ubushinwa arico gikora ibikoresho byinshi cyane gose bya tekinoloji ngo rero ko ibi no mu general atwara kano gace ka Goma byamutangaje kubona ko amasatelite y'Ubushinwa ashobora kwiba amakuru y'ibanga ya satelite z'abanyamerika za gisirikare izi satelite zikaba zitari zigeze zivogerwa na rimwe kuva isi kuva intambara ya kabiri y'isi y'abakora muradutunga ure akaba yamenyesheje ko afite amakenga menshi cyane gose ndetse bakaba barabonye ko ngo hari misile z'Ubushinwa zoba zarateze zirabisha kuri kano karere ndetse akavuga ko Ubushinwa bwo bufise imigambi yo gutera kano karere na cyane ko Ubushinwa bwagumye burekarama ko kano gace kaguma ko karagace k'Ubushinwa nubwo Ubuyapani bwakagurishije buvuga ko karagace bwawe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose turabandanya n'ano makuru yacu tubabwira ibintu bikora vuga hirya no hino. Amakuru ku mugabane wa Afrika reka tuyahere mu gihugu cya South Africa mu gihugu cya South Africa bivuga ko abana bashika 200 bakaba barapfuye ku munsi w'ejo icabishe ukaba kitaramenyekana abana bapfuye bakaba bivuga ko bari hagati y'imyaka 15 n'imyaka 25 abana rero bakaba bapfuye bose bari ngo bagiye basohotse bari mu birori mu kabare aho bose bari bana batowe ari imivyimba rero ikaba yahise ijyanwa ku bitaro bikuru rero biboneka ko abavyeyi babo bamaze kumva ino nkuru ibabaje bace baza kugariza bino bitaro babaza ibyabaye ariko rero kugeza none munsi nta numwe arashobora gutanga inkuru icabaye igipolisi n'ukira cakora amatohoza ikicishe bano bana aba bana rero bakaba barapfuye bose bari mu kirori cyo ku munsi w'ejo ca weekend rero bikaba bivuga ko n'ubu leta ikirondeza imenye icishe bano bana ariko icabonetse bose bakaba bishwe barakomeretse aho bivuga ko baba barishwe n'abagizi ba nabi babazibaguye imbugita ariko rero bikaba ari bimwe mu biko biravugwa n'abantu babonye ino mivyimba ariko by'ukuri kaba bitaramenyekana icishe bano bana turabandanya n'amakuru avugwa ku mugabane wa Afrika. Igihugu ca Guinea Bissau kikaba ku munsi w'ejo cararonkejwe abasirikare benshi bavuye mu muryango w'ibihugu vya West Africa ivyo bita ECOWAS abasirikare bakaba bagiye gucungera kino gihugu inyuma yaho hahatswe kuba inde kudeta kino gihugu naco kikaba kimaze kuba mu makudeta menshi kino gihugu gitoya cyane gose cyo muri West Africa gituwe n'abanyagihugu bashika miliyoni 2 zonyene kikaba kimaze kuva cikukira kimaze kuba mu makudeta ashika 6 ubu rero inyuma yaho kudeta yaswe kuba igisirikare ca ECOWAS kikaba abasirikare gukingira minisitiri wa mbere atwara kino gihugu hakaba harungiswe mu gice ca mbere abasirikare bashika 600 ndetse hakaba abandi 600 bazongeka abasirikare bakaba bagizwe n'abasirikare bavuye muri Nigeria ndetse no muri
Ghana ndetse no muri Guinea Conakry abasirikare bose bakaba inshingano za mbere bafise ari gucungera leta ihari kugira ngo ntikubitwe kudeta. Ibi ni mu gihe mu ndwi iheze hahaswe kuba indi kudeta muri kino gihugu, bano bategetsi baca hamwe bagira umugambi wo gukingira iyi leta ya Guinea Conakry. Ibindi bihugu bindi biriko biravugwa muri Afrika na matora yimirije yo ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani muri Kenya, aho kwiyamamaza bishushe cyane gose hagati na cyane y'ababiri bahiganwa uyu ni Raila Odinga ndetse no muri cegera c'umukuru w'igihugu William Samuel Ruto. Ababiri bakaba ariko bazunguruka igihugu barondera amajwi hirya no hino, bamwe bagirizanya ko aribo ikibazo c'inzara kiko kiba muri Kenya babifisemo uruhara, aho umugambwe nako umugwi wa Kenya Kwanza urongoye na William Ruto wagiriza umugwi wa Azimio la Umoja ko ari kuratiza ibibazo vy'inzara biri muri Kenya, aho ibintu vyaduze cyane gose muri Kenya, aho nk'ikiro c'ubugari bisanzwe bw'ibigori bagura abari basanzwe bagura amahera 50 kiba cyaraduze kigera kwijana, ndetse n'ibitoro n'ibindi bikaba byaraduze. Rero uwo ariko kurundi ruhande naho uyu nabo kuri Azimio la Umoja canke wewe na Raila Odinga nabo bakaba bagiriza uwo mugwi nyene kandi ko ari bufise mu ruhara, na cyane bavuga ko uyu William Ruto asanzwe ni muri leta. William Ruto nawe akaba hakana ko atari muri leta, havuga ko yirukanwe n'abanyene bakaba baragiye muri tributse ko uyu Raila Odinga ubu hasanzwe akorana hafi cyane gose bya hafi cyane gose na Perezida Uhuru Kenyatta, inyuma yaho bagiriye ico bita handshake. Rero William Ruto akaba yemeza akavuga ko yirukanwe muri leta, ahubwo ivy'ubukene buriko buratera igihugu ca Kenya ndetse n'inzara yugarije kuzobazwa ubunyene Raila Odinga ko ngo ari we yasambuye imigabo n'imigambi yatari ifise igihe yagira ivyo bita handshake canke ivyo kuramukanya na Perezida Uhuru Kenyatta bagaca bafashanya kuyobora leta, aho biboneka ko William Ruto yahiswe yigizwa inyuma mu vy'amabanga yarajejwe, aho amabanga ngo yarajejwe yahawe abandi. Ariko rero Raila Odinga nawe ayoboye ico bita Azimio la Umoja akaba bihakana, we akaba yemeza ko yagumye ari muri opposition atigeze yinjira muri leta, ko ivya leta n'ivy'ubukene biriko biraba muri Kenya vyobazwa abasanzwe bayobora leta. Abayobora leta n'abavuga akaba ari Perezida Uhuru Kenyatta ndetse no William Ruto. Ariko ibi byose rero akaba ari ama strategy kugira ngo umwe wese harondera amajwi, abiboneka ko bagenda babanwa mu majwi ya sondage byerekana ko n'ubundi bari hafi na hafi umwe muri aba babiri uko bizogenda kose niwe azotsinda amatora, nubwo hari abandi bakandida bariko barondera kuba perezida wa kino gihugu. Tuve muri Kenya rero dusimbire mu Rwanda. Muri Rwanda hamaze imisi ariko arabera inama ya Commonwealth. Iyi nama ikaba yarahuje abategetsi benshi cyane bose b'ibihugu by'Uburayi ndetse n'ibihugu bya Afrika basanzwe bari mu bavuga ururimi rw'icongereza. U Rwanda kaba rwatowe kugira ngo ruberemo iyi nama kubera u Rwanda nago rusanzwe ruri mu bavuga ururimi rw'icongereza. N'ibindi bihugu rero bikaba hari ibihugu vya Afrika byashizwe mu no muryango. Iyi nama yabereye i Kigali ikaba yari iyobowe n'igikomangoma c'Ubwongereza cari caserukiye umwamikazi Elizabeth, ubu nawe akaba ari Prince Charles, akaba ari we yari yahagarariye bino birori canke iyi nama yabereye i Kigali. Ubu rero akaba yavuze ko ibihugu bitunze bifise inshingano zo gufasha ibihugu bitaratunga kugira ngo iterambere ry'isi rigende ridogira hamwe atanumwe akumiriwe. Ibiro bikaba byari byitavye kandi n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Johnson Boris, akaba ari utwara Ubwongereza ariko akaba atari yaserukiye umwamikazi nk'uko mwavyumvise. Igikomangoma Prince Charles akaba ari we yari hagarariye umwamikazi Elizabeth, asanzwe ari nawe yatanguje uno muryango wa Commonwealth usanzwe ukurikiwemo ibihugu bivuga ururimi rw'icongereza. Bakaba baratoye rero uzobandanya atwara uno muryango umudamu w'umunya-Scotland yarasanzwe atwara umuryango, akaba ari we n'ubundi yarongeye gutsinda amatora, ariko akaba atarashigikiwe n'Ubwongereza. N'Ubwongereza ari gutwara uno muryango, ariko akaba yarashoboye gutsinda amatora yo kubandanya arongora imanda yindi ikurikira. Naho rero turangirije hano makuru abayakurikiranye mwese, Imana ishikare kubazigama, mushikare kubana natwe, tubutsa kugira sabone cyangwa kugira subscribe ndetse no gusharinga na like na comment mutubwira uko muba mwumvise uko amakuru yagenze, ivyo mwumvise muri amakuru canke mufise ibindi mubaza, tuba tuhari kugira ngo tubishure, turasoma amakomantere yanyu. Mwandanye mugira ibihe vyiza, Imana ibazigame mu banyu no mu vyanyu, naho mu yandi makuru yo hanyuma. Murakoze.